Hello, murakomeye. Reka twongere tubahereze ikaze mu kiganiro cyacu arico Rwanyi Dr. Love. Uno munsi nta mutumire dufise ariko sije cyane za kuba debate bivanye n'amayide y'abantu baduhaye, bamwe babicishije mu audio, abandi babicishije mu message, abandi babicishije mu video. Sije y'uno munsi iravuga ngo uri muri relation mukamenya ko uwo muri kumwe atagukunda ahubwo ari kuri diri yo kwihorera umugenzi wiwe wigeze guta muri deception, wo kwifata gute canke woca ukora iki? Dufise rero ama video menshi tugira turabe, dufise ama audio menshi tugira twumvirize, n'ama message menshi tugira dusome y'abantu bagiye baratwandikira batubwira ukungene byoca bigenda. Nafata umwanya tukaganira hama nkamubwira ukuri kw'ikintu cose abitahuye akabitahura, atabitahuye naho urumva nta kundi, kubera urukundo ntibaruhata. Kandi mu gihe umuntu aje kwidiri urumva ntaba koko urukundo ruri muri we, nibwo mukunda ifo kurekura kuko uwo ntaba ari uwiwawe. Yego, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuri gutanga kwidegemvya. Mu gihe umaze kubwira umuntu ukuri kw'ikintu cose, wewe afise shoya kucemera nuko kutacemera, ariko wowe umutima wawe uba wabuhotse. Ego nubwo biba bigoye kwakira kubera ukunda umuntu, ariko nyene biba ngombwa kubikora kandi ukavyihanganira, hama ukarundira uwiwawe Imana izoguha. Ego niko ndavyumva nanje kuri paya yanje, kandi uko biri kose umwe wese afise uwo Imana yamuremeye. Haduga hamanuka urumva utegezwa kuronka wawe, rero nta kuntu wo kwihatiriza umuntu. Ari nka jewe Pax nkavyumva mu bantu nyene ko ashaka kuzombabaza, nofata nkamuhaye ide nkamubwira ati mbega ushaka kuzombabaza mu buhe buryo kujombabaza. Hello, ndashaka gutanga iciyumviro kuri sije bivuga ngo mu gihe umenye uko umuntu muri kumwe yarungitswe n'umu ex wawe kugira ngo akwihorere bivanye nuko wari warigeze kubabaza uwo mu ex wawe mukiri mu rukundo. Kubwanje maze kubimenya nogerageza ibishoboka byose uwo muntu, donc uwo muntu twa turi kuba muri relation akagenda amenye indi shusho itandukanye niyo yaje anzigako, muri make mu kumwitaho, mu kumukunda, mu kumwereka omwe ko uwo narindi ava atari wo ndi ubu, ko nahindutse. Nubwo byoshika tugatandukana bivanye n'imvo yari yaramuzanye, kuko urumva ntuka ntiyaje kubera ko ankunda, yaje kubera ko hari icyo ashaka gushikako. Mugabo omwe akagenda amenye ishusho yanje ya nyayo, donc akagenda amenye uwo ndiwe atandukanye n'uwo yarazi. Ari bishoboka naho namukunda cyane nogerageza uburyo bwose bushoboka nkatsindira umutima wiwe. Amahoro neza bwana Pax. Iyo bishitse ukavumbura kuri muri relation n'umuntu yaje kwihorera, umwe wese arafise ukuntu yobyifatamo, uko uzaraye mu kibazo umwe wese yifata ugutandukanye. Ariko nka jewe maze kubimenya kwipare yiwanje, uwo muntu sinomubwira ko nabimenye, ahubwo twoca tubana dushaka kwihoranira twese, tukabana mu rukundo, umwe agomba kwihora ku wundi. Yes, urumva rero wa murindi nari mfise na ya ntumbero byoca bihagarara, nkaca mpindura rero intumbero, wanashaka nanje nkarondera uwundi mugenzi wanje aza kugira ngo nawe anyihorere. Yes, harya umuntu aguhishije kwa kwanka nawe umuhisha kubizi. Ndamenye ko yaje arungitswe n'umu ex wanje, donc aje kumwihorera. Bonje sinzi icyo nokora, gusa kimwe icambere byombabaza kubera umuntu wamaze kuja nka relation umukunda, ukasha wumva yazanwe n'ico kintu aje kukubabaza. Jewe musa sinco mukorera gusa kimwe naje novuga sinco nokora gusa kimwe, ndaguye ko nobabara ibindi ngira peut-être ngira byobushika biragoye gusa kimwe mvuze ati noshinda bandi nkamusezera nk'ibimenya aho nyene atakintu kiramba ati yimbe iyo mission yamuzanye ntiraba nyene ngo ibe nyene dufate icamuzanye ngo kibe, maze kubimenya direct nca nkamwikata hama
bigahera kuko sinumva ndamukubita canke ndamugira iki. jewe ku ruhande rw'iwanje menye yuko umuntu turi kumwe tutari kumwe kubera ko ankunda ahubwo afise izindi mpamvu zatumye aza kundondera nka vengeance nkuko mwabivuze, nibaza je sinoca ndamuheba, je twobandanya dukundana bon muri ico gihe nyene vyoba different kubera nyene vyohinduka mugabo niho vyoca biryoha, umukino woca uryoha cane kubera ko twaba tubanye tuzinanye, noba nzi mes limites, ego noraba iyo bihereranye n'ivyo bintu, twobibandanya urwo rukino tukarukina nkaraba aho biherera, muri ico gihe nanje noca nkora sinokwivanja ahubwo uwo yamurungitse nobivanja bose ku buryo bw'uko bazogira en tout cas nyene je ku ruhande rw'iwanje sinomuheba, twobandanya tukarukina urukino tukaraba iyo ruherera, ndamuhevye uko nyene ngo ndabimenye ngo nciye ndamuheba n'ukuri noba ebana wapi vraiment ntivyoba biryoshe, nyene noba jeje nyene ubwanje nije noba nihanye, noba ngiye kubabara, nobabara cane gusumba uko noba ndiko ndakina urwo rukino. C'est sûr birababaje cane muri uwo mwanya ukibimenya, muga il faut savoir que ico ukoreye uwundi nawe un jour gishobora kugushikira, muri ico gihe ushoboye kubitahura uriha amahoro hama ukagerageza kuvyakira uko bije kose. Pour moi uwo mutipe noca ndamusezerera donc mu mahoro ata bintu vyo gushwana bibayemo, ego. Hello guys, murameze neza, nizere ko mwiriwe neza, nanje ndashima. Hama kuri sije bacu baduhaye guhemukirwa, ico novuga cyo birababaza kandi si vyiza, n'ababikora si vyiza na gato, ariko iyo mbwiye ko uwo yawahemukiwe aciye atuma uyundi kugira aze yihorere, ego birashoboka ko ashobora kubikora, ariko ikintu kimwe n'iki mbe abigora afise intumbero ni yayindi nyene yo kwihorera. Rero umurundi yavuze ati ibuye riserutse ntibaricishe isuka, uwo abikoze aba yamenyekanye ukabimenya kare, ni vyiza kuko mukatira atarashaka ku ntumbero yiwe, kuko si vyiza ko yobigera ko abirinze abigera ko mba ko ari chiba noma sana, ego. So iyo rero bimenye kare uramukatira nawe kugira ntagere kuri iyo ntumbero, hama akacabura imbwa n'imbwebwe, nuko nyene. Sawa murakoze, ciao. Baca umugani mu Kirundi ngo uri n'umutwe muto awurinda uruguma, maze kumenya ko agenzwa n'idiri, nukuri nubwo noba ndamukunda urukundo goca ruhera, noca ndamwereka ubworo bw'ikirenge. Ngira murahejeje kubona ivyiyumviro vya bamwe n'abandi ivyo biyumvira ku bijanye n'ino sije. Reka rero tubasabe na mwebwe nk'abakunzi bacu kandi abakunzi b'iki kiganiro, mutubwire muri commentaire ikintu mwoca mukora, ukuntu muvyiyumvira n'ukuntu mwoca mwifata. Murakoze, ciao.